reka rero twakire muri aka kanya umukomedien avuye i Burundi bamwita l'enfant de la femme de la beauté de Mugongomanga, la femme qui a mis le sucre dans la banane, celle qui a coloré l'arc-en-ciel. Umuhungu aherutse kugira mariage. Ni bande bari mariye ngaha? Nimba uri mariye ko mamashi twumve. Kuba atari mariye mukoma amashi twumve. Ye baba we. Reka mbabwize ukuri sibyo. Ibintu bya mariage kora Kigingi aherutse kugira mariage. Hari abantu babajije ngo kubera iki ngo mariage zitariko zirakora muri iyi minsi. Why? Hari ama mariage menshi ari mu divorce. Do you guys know why? No, we don't know. Mwagomba gusubiza kugira ngo meze black. Do you guys know why? No. Aha, ngiye kubabwira. Reka ndababwira. Ni kubera ikibazo ni kiri mu rukundo. No. Ikibazo kiri 2 months before yuko ukora mariage. Ubigisha ibya mariage si padiri. Umuntu ubigisha mariage ni padiri. Reka mbisubiremo kubatabyumvisha. Umuntu ubigisha ibya mariage ni padiri. Oye reka nongere mbisubiremo. Umuntu ubigisha mariage ni umuntu utagize mariage. No, it's not yuko ntabwo yagize mariage. Yararahiye imbere y'Imana ko ntabwo azakora ku mukobwa jamais de la vie, jamais. Jamais. Akabere bazakakubwira ngo bo ikutera situation rero imeze gutya hanjye sibyo. Ni nko kugenda ku rugamba mwe muri aho mufite abajeshi bari aho ngaho ugahita ubona umukanishi araje arababwiye ngo bajama sasa abanzi baririya sibyo. Mwebwe muze mu cyano mugendiriya abandi bazuko nguko wowe wagiye oya nje nararahiye imbere y'Imana ko nazapfa nagiye ku rugamba. Amashiya yari abane bibara. Reka rero twakira umukomedi avuye i Burundi ndabasabye mu mwakire n'urugwiro n'urukundo tuzi hano ku banyarwanda. Yes, he is on fire. Arishimye. Kiro cha andi uko bien. Niyo Bosco arahari ni fresh. Ikintu cyamubaje nuko niyo Bosco yigeze gutsindira competition Canal Plus irakora ubushenzi imuha decoder. Ubwo se anyway reka twakire rero Mugenzi Alfred Oba aka Kigingi. Amashi ya Kigingi. Amashi tuwachire. Yes l'homme. Wesha wewe. Kubitsa. It's hey. DJ please. Ndabaze abanyarwanda nta mayinite mugira. Telefone ziri he? Ngira nsubira inyuma mumfate amasanamu please. Allo bimeze gute? Sora techno ntangorane. DJ tunanyia. Attention à vos têtes. Telefone zanyu techno. Nokia 3310. Nacho. DJ twagiye. Tugiye kwakira kuri sane Kigingi. Allo Murambona Snapchat. Wow. Snapper. Ya muvema toilette aragiye ubunyene. Umugabo wa Sandrine nagiye kugira eforo ndagahanwa na Mungu ye. Che. Allo DJ Buze allo mishra allo Yo ndagiye kubana ndagiye numva amenga mizuko Hiwi umviriza narishaka iyi publique imyaka n'imyaka mwikomera amashi cyane muraberewe byatari wewe Biraryoshye sana, merci beaucoup. Aci imyaka myinshi nkina mu Rwanda ariko no munsi merci. Tumushimire yitwa Merci nyene kubona ariko arakora ikintu gikomeye cyane. Fali merci. Awa.
ariko nawe umushaka kuja mu bintu byose babu ukora kuri televiziyo byo birakwiye yafali kugira amakamera cyahindukira ngo mbo ntimumushyiremo birakwiye allo abantu bari hari inyuma mumeze neza allo abarundi muraho reka nabatere soire Imana imbabarire kandi Imana indinde mu minsi heze twavuga ngo abarundi muriho ubuye abarundi basigaye bameze nk'abanyarwanda abarundi muraho reka sha ari umutipe nahaye ID nyarwanda ari hariya ni umunyarwanda amashi menshi ku banyarwanda bari ngaha ndabakunda cyane iyi boro nabajije merci Gen Z murazi icyo bisigura iki bo none nk'iyo ni insiguro ndakubajije insiguro Gen Z bisigura iki bisigura Generation Z ivyo nari ndabizi no kuvuga bavuga yuko ari generation abana bavutse a partir de 90 no kuvuga mu gihumbi kimwe n'amajana 90 mwari mubizi ntavyo mwari muzi ndabona abantu bavutse 5 badashaka gusaza amahoro umusaza amahoro antka ntari umuntu nani muze ego gira guca nikurira akantu mu ginyo gira allo sasa Gen Z bavuga yuko Gen Z ari histoire y'abana bavutse mu myaka ya 90 kandi ndabibona merci no mu petit frère bavuga ni imyaka ya 90 ariko nagira namenyeshe ibujumbura i Burundi abana bose bavutse mu myaka ya 90 urabona abana bose bariko barakura ubu byaraheze intambara twarayivuyemo na abana bafata papa nk'umu papa ni eho numu eho papa n'umuntu adatsinda gute andi ni gute uri umuboga rukarenza amana ariko ufisa amatwi n'imitaka wallahi man hari ibintu bagira by'amashiji esthétique egeranya mutama mirengo handi mani ha sasa sorry andi ndagukunda nakwemera ndagukunda cyane abana bose b'Ubujumbura baragukunda bijye bintu birangira yo andi Kigi uzoja mu Rwanda muzobana nandi yo niyo nataha ubazombaza bose Kigi ya show wagiyemo andi yarimo ndakuvuga jewe barantibuye bo yarimo yaraho n'amatwi no nagirane yaraho sorry nariko navuga rero generation Z muri ukumwene twakuze abavyeyi bacu tububaha murabizi twese twakuze tuzi ko papa ndakurega umwana agukubise ku ishuri ndakurega kwa papa aragukubita papa ni ntumbe Spider-Man nanuze sasa i Burundi haza amagume mu myaka ya 90 ni imyaka nyene bariko baravuga Gen Z amagume mutama niwe yava mu cumba muri koridoro cicapo umwana muto yafite imyaka 4 agasoka muri chambre yiwe agasanga papa ujyamye muri base ya keke nijo gituma bamaze gukura avuga ngo hewe ngo ndakubwiye yuko ngo udataha saa 4 z'ijoro turaranga papa umamwisha papa calme abagenzi bose bari ngaha mwikomera amashi bafite imyaka ya 90 ni bake abagenzi bari ngaha hari abagenzi bari ngaha barutse muri iyo myaka mwikomera amashi turabe abandi batakomye amashi urazi igituma badakoma amashi ni kubera bazo barita telefone indero y'ikirundi n'iyikinyarwanda nico kimwe bazo barita telefone bagira gucya wow merci arasara muhinde mama ndaje mama allo jewe rero mperuka nkuko Mika yabivuze mperuka kugira mariage abantu bari marié mwikomera amashi cyane byarahise n'abantu batari marié mubishe mushiremo amashirika gushiramo umujinya
reka kugira rigere je nagize mariage hari ubuzima nabayemo avant mariage hari ubuzima nagiye kubamo ngiye muri mariage urabona tuvuye muri klaxon papa tanta dedete kigingi félicitations papa jewe ndakunda abagore bavyibushe aba mama leke bari ngaha mwikomera amashi cyane bari he aba mama leke wa umwe yo mwongera intebe ntayivunira ya ntebe ndabakunda bimeze gutya bigira umutima mwiza bimeze gutya no muri salon de coiffure arashika avuga ngo madame bakugiriye nta ngorane ntaco nda chef ni wewe narinzi ngo neje nihanga mu buzima umutipe yuga ariko uyu mumama ni munini gira amahoro je nagize mariage rero na madame turambara ikanzu turagenda sasa sinzi ko murabona arakungene amafilme turaba aduhenda il faut faire attention amafilme turaba à chaque fois batwereka ubuyisire butoye bakatwereka abantu bari marié ukungene bajyama muramaze kubibona abantu bari marié iyo bajyamye bo mu rukundo bijya sivyo nimuze usuri arajyama hanyuma madame akamujyama ngaha sivyo bon je madame yaraje arajyama ngaha ijoro rya mbere tugira mariage abo ni sava ariko numva umutima uhema ngaha utera ngaha ariko nkumva ngaha ndemerewe ariko nkumva sava kubera dushaka nivyo tuzi kandi na madame azi yuko abantu bakundanye aramubwira chérie egerayo twe yigo ba isi ikintu cyadukora cyandi organize tunamufata gutya muri uwo mwanya byari bimeze neza ariko ashaka gushiraho romantisme yindi iyo iguma ari umutwe wonyene sava angubita kukuguru 132 kilo bon akishira kukuguru ndavuga ni merci histoire nga fini ndavuga ni wa mwana twavukira rimwe asante bye sheri urubanza rwagenze kandi rero abasista bacu abagore bacu baba bumva ko ari normal kubera babona ati mutipa afise poitrine ameze gutyo nanje meze gutyo sheri antuka abantu batwitabiye mu rubanza baje urabona histoire imeze gutya naye antuka baje abantu baje ndabwira sheri hari umuntu ariko atubwira felicitation ndekura gato yandekuye kujya acomoze kwera nukuri kw'Imana nkasubira kwemera iyo histoire kuva ico gihe madame ajyama hari yiwe nkajyama iwanje ariko navyo ikibazo cabiteye imatera zo mu Rwanda nazo nzi ariko imatera zo mu Burundi zirazwi kandi imatera zikomeye ariko bivana le poids ibiro madame ajyama kuri extremité je nanje njyama kuri extremité uko twajyama hakagenda kugira gutya abantu bari mariye barabiza hanyuma madame wewe hashise hasi hanyuma rero agerigiye akambwira ngo chérie tuvuye muri salon chérie vya vrai ugira uryame atana bizu nkara umusozi uri hejuru yacu durire hejuru chérie sinza kuduga hejuru umva hari umusozi iyo hamanutse imatera ikamanuka no ngaha haba umusozi hejuru durire hejuru tugire bizu mwa hanyuma je manuke mu mwonga nawo manuke hepfo allo turabanye rero na madame tugize mariage Imana iraduheza gihe turonse ugwana kwiza yo bashe ndababwire yo hewe ndaronse ugwana ndaruraba ndavuga nti baba tipe bagayana hari abatipe bagayana baza kwibarutsa ni kinyarwanda kwibarutsa niko nyene guhemba abantu baza guhemba bakaza muri famille akenshi abantu baza guhemba misi yose nta mwana ba mubi kwisi ariko ibijya kuvugirwa mu kabare bavuye muri famille wanyu turabizi bose baraza go hari amafamille usanga bavyaye akantu kameze
ariko kubera uzi papa uzi mama ukigira ngo uyu ntumbwire ko uyu mwana ari gwanyu yo nikimumu nikipupupupupu gatoyi bagaca bagenda wakoze cyane umviriza tugende tuganire mu kabare gatoyi bageze mu kabare bose bavuga ariko man uriya mwana sanande nafuye kwigirisha kameze mengo kajya amajekse muri afise ngaho mu Rwanda ni turiya tuboro mengo n'utwuma banyukuza isafuriya urabona turiya tuboro batwita gute suruwaya umengo kajya kariwe allo yalla nabona ibi bintu nibiba ariko Imana yarampezagiye nukuri twaronse umwana vraiment abantu batigirisha nikibubule vraiment nikibuju ndumubogare vugisha ukuri isase riva ku cuma vugisha ukuri era ndayimize reka nagutera isware ibujumbura ibintu by'amabiri ko birashika dufise ikibazo ca effort kubera effort iraza siyo sasa iri kuraterengana muri centre ville hari abadada bariko baratembera kenshi turayimira tugatambuka gutya ariko kenshi wamuhura n'umuntu akubwira inkuru mbi akubwira bitekige ubu kimeze gutya hewe waramenye yuko naka yapfuye ryari yala ariko yishwe ni ikibazo Muhammad yari kwera allo muri uwo mwanya niho abakobwa beza baca barengana ngo ndabira igenda ya Kigingi allo mumeze neza sasa rero turagiye urabona histoire mu bebe umwana umuvyeyi aratwara imbanyi amezi turagenda muri ecography hari abadoktori bari ngaha abadoktori numvise nigeze kumva abadoktori abantu bize medicine uno mudoktori mukomera amashi cyane ariko sumushineko uri umushineko speciality yawe ni iyihe nkaho usanga ari umukordonier kugira zimushireko bameze gutya ukundana na cordonier agira signature ku birato sorry je blague ariko nibutse ikintu mumbabarire ava ko mana y'isware ya gineko nagiye muri toilette ya RWANDEX MUNDI center toilette nagiye bagize amasiege hanyuma bashiraho kariya ka autocollant kugira wicare iriya autocollant ituma uri hirya atakubona ariko zirabonerana izo muri RWANDEX ariko cyane yumvira ni Hasene ati twese ko tuba tugiye gukora ibintu twese tuzi ni kubera iki batayigira nk'akabare amasiege bwakura bije bintu dukingira tukicara gutya ati amaru cyane amaru tamaro ati hari umuntu yari yantebeje hewe ntuntwenge nawe wagize nk'ibyo mu histoire harabonerana mugende murabe harabonerana je nagiye muri Rio des Anses ndagira gutya kandi abahungu urazi ko turi babiri abahungu turi histoire zibiri zitandukanye ntabyo mwari muzi hari abahungu baba baragiye bakumva kamo ka leta y'u Rwanda baka hakaba n'abandi hari iwacu iyo ugiye muri iyi noire agira gutya attention atatete ngo bite byawe ngo ni sawa ndagahana na Mungu asha ngo ntayibona ndagahana na asha ntayibona asha wigirande kandi rero turafise defo abagabo turi bizarre abagabo umengo sinzi ko badada ariko bimeze ariko twego abagabo turafise kungene uza kuri iyi noire ukagira gutya ukabona umutipe akenshi ibintu bya mbere bishika baravuga yuko iriya histoire twavukiye rimwe usanga ingana n'amaparti amwe y'umubiri ukiganza ikirenge hanyuma ukazubona umuntu yambaye 56 ikirenge size ugavuga ati uyu mutipe aranyifuka wallahi ariko singena ntayirabye kare ka histoire kawe kameze wambaye 42
Allo niko tumeze abagabo turi bizarre ariko igihugu nakunze n'igihugu cy'u Rwanda bafite aba slay queen bari original authentique aba slay queen bo mu Rwanda mu bakomera amashi cyane nagiye muri toilette hanyuma hinjira umusire queen ndamubona ayinjira muri iri noire z'abadamu nanje ninjira mu z'abagabo homme femme ariko urazi ko umusire queen w'umunyarwanda kazi atabigira nk'abandi bakobwa basanzwe yaricaye gucyaragira gutya yumva amajwi kubera amatoilette yose afise mire zigera aravuga ati ibintu baravyumva jewe slay hari igihe birebe biremera Allo ya twubaha abasire queen tubakomera amashi kabisa bo naringiye muri toilette reka ngaruke tuve mu bya toilette aha Joshua yahembwe kubadida and the true come on nice Joshua ndakubaze koza Madrid bisaba ngahe mu Rwanda Madrid arashaje na Bamarle wala gutwisa bisaba ngahe merci Joshua merci beaucoup mukomera amashi cyane ayasama yara make attention à ta tête abandi ni mogira nkawe abaririmbyi b'abanyarwanda ndabakunda cyane mwikomera amashi ku baririmbyi b'abanyarwanda yo kuzine wanje shira muri kamera Jojo wanje bizu Jojo yo papa wavukana na mama ni bya sérieux Jojo ça va warakuze ruhengeri yagoshitse ndagano nabawe i Burundi kare kameze gutya tonton wasigaye nyandikira ngo kai allo turagiye rero muri ecography ziratandukanye ku bantu bamaze kuronka abana barabizi hari abadoktori bakushira akabwira madame wewe uguma wicaye uraba gutya doktori akabwira ngo madame ngwino rero yama hano jengo ameze gutya umva madame yajanye na doktori ibintu uvyumvira kure yama ngaha ego iragutya ibyo byose navyo bubona kandi kirazira kwa muganga kugira ngo docteur ntuncemwo ugomeze gutya hanyuma baca baguhamagara barafise kumwe baguhamagara Alfred je izina ryanje ni Alfred abantu navyo bari bazi Alfred irashaje ndabizi bon umviriza jewe mvize izina rishaje kandi ndi asuma ariko hari umutipe ari muri genzi yambwiye yitwa Deo umujene afise 24 ans ndambwira ni witirana na papa ba Deo ni ba Deo Gracias diminutif ni Deo 24 ans ameze gutya ndambwira udraga umwana w'umunyarwanda kazi gute na Deo benshi baca bahindura ngo nitwa Didi Kuba Dida ba Leonidas basigaye bagita Leon Darcy sasa rero ndicaye mureke kunsamaza baze nicaye ngaha hanyuma docteur afise ko naca avuga ngo Alfred ingurabe rero tugenda nakantu kaka ecran sivyo aba yashize effort kuri madame cyenanje umwana yarafise 2 mois et demi 2 mois muri histoire ngo raba rero raba utono tuguru utuwe je kumuri ibintu binyikanga bigira gutya guhera ngo tuguru kazogira utuguru tureture umutima ngo uyuhe kumuna allo ibintu biki ariko ndabibwira umugenzi wanje arambarira ati Kigingi uri n'Imana cyane kuko jewe ibyanshikiye ku muginekologe abaginekologe bubahwe kandi Imana ibahezagira ariko tuje tumenya gukora akazi no kuranga abakiriya no kurondera abakiriya hari umuginekologe abantu babizi barabizi hari ibintu bitatushe abana bahumirize bagira gutya kugira barabe ko placenta imeze neza igitereko umwana ari muri position nziza agira gutya
karagira gutya sava umutwe uri muri position nziza ariko bahita bamutelefona kugira bamubaze ati dogite twabuze ku bitaro vyawe namagana he akurayo telefone allo urabona umanutse hajya kwa rando bananyumagere ariko oya uwo muhanda wundi mera nk'ugaruka akufye madame yarameze kuyavuga ngo urisire ko yumvise ahantu ukorera ndagusabye usubire umugenekereze n'agaramo mugenekereze naho yatoye la amashi ngira ndata umugamba w'inka umugamba w'inka ndata umugamba w'inka allo nico gituma nkunda u Rwanda ari umuntu ashobora kuza kubwira akantu mu gutwi ukaza numva France y'amezi 2 irarangiye mu Burundi azahubira ngo kigi ndagaramo kigi umviriza turi inyuma utwibuke amashimeshi kuri coach Gael twarakoranye cyane ndamukunda sana ariko hari ikintu cyama kintangaza abakoci bose bava hanze baba bavuye hanze bakaza kutwigisha ukungene histoire none kutabaye coach ukiri mu Rwanda utubwira ati banarasragorinze Nyamirambo ndorganiza urumva babanza guhera hariya kubera hari agasente ngo muzi ibintu nakoze muri restaurant wahembwa ngahe muri iyo restaurant muri Etazini acha frappe weye acha ari kumwe na wa mutipe baririmba na fudo twa Rastaman urazi yuko wewe yitwa nde Roskana my friend nta foroma dusangiye ingo were kukunge umeze neza gusumba je wallahi isawa uravuga ikinyarwanda umeze neza Roskana ntumubuze ibintu yanyemereye coach Gael we merci urazi ko nshobora guca mpagarika ngaho kuko histoire uriya mugabo ambwiye allo muraho nuko rero turanusuka ibebe ibintu bimeze neza sana ariko ndakunda kugaruka ku buzima nabayemwo kuva nkiri muto hari abantu benshi namanye ama generation atandukanye ngaha ama generation ama education indero turiko turaronkira kirahinda gute bro yo kwafire ndayemera man yo kwafire iragoye gusigurira mu kwafere urambwira ngo kuraho waha ugeza sivyo ngucufa karibu man karibu nteriteka abantu bakubone man karibu amashimeshi cyane kuri le meilleur le grand et l'unique gute bro witwa nde Selemani uragenda mu musigiti niyo histoire umviriza iyi histoire ni wewe wayibwiye mu kwafere cyane mu kwafere yigipropose ngiye byumukwaza wabimubwiye gute abye na nyegusha amasunzu amasunzu hanyuma ati aha JCC akisha aha wa ariko inyuma cuduza amashimeshi sana none umushatsi ubigenza gute kugira umuhagaze ndagusokoza nkazirikaje uraberewe cyane amashimeshi cyane ego nsaba Imana umukobwa wanje nazo kwimoshe gutyo Imana yo mwijuru indinde kabisa Imana mwijuru indinde kabisa ubuzima turiko turinjiramo ni danger man kandi rero kana gutera histoire ama education yuba abavyeyi basigaye bakompanya sinzi ko murayibona imoranja mu mariage abanyarwanda baje gusaba Burundi hakaza umwana avuye muri Canada yimosheje nk'iyi histoire ameze gutya aba mama bacu bagira ngo igikuru nuko utaba uba ibujumbura uvuye Canada ntacu araberewe yagize umushatsi ngo byarahise ariko bageze muhira ariko go deliver we wabonye wabonye bijye bintu oya uriya mukobwa ari buduhenerewe allo mumeze neza tubananye nuko rero ndariko navuga yuko nkunda education twarezwe
na Mika ari he? Mika no mu brother wanje tumukomera amashimika. Reka nabatere inkuru y'umuryango wa Mika. Ndakunda kubivuga. Mika afise papa wiwe n'umugamba ngaha bavuze ngo ahantu bakunda inka bahita inyagatare imutara. Papa Mika avuka imutara n'umutama ameze gutya akanura gutya. Mbe wa musaza ari hega naze wa musaza ari he akacagira mama Mika urabizi RWANDEX ikiyeri cha primus kiriya kinini umutama rero niyumvire ukungene yamubonye yari ameze gutya bari Gitega amaze imyaka 20 adakanura neza turiya mudamu no wahe Mika amahoro ari he yagi ari he Mika batakare baba muri ariko Kigali yabaye nini sana kandi Kigali nabonye ibintu muze murabe Kigali amakartier ya Kigali uyamenyeshwa abantu bahaba ukamenya yuko bafise gucya cyangwa ivyo ni ibintu niboneye nagiye Nyamirambo ndavyibonera demarche y'Inyamirambo ndagahanwa na Mungu era bose bazigo Asmani sasa usulete ya mambo tuongee basi changenda anu bitakibagabaga Nyarutarama hari ahantu haruguru nico kimeno ni Bujumbura amakartier yo mu Rwanda atangurwa na Kimihurura Kibagabaga Kimironko Kanombe ni Bujumbura nuko nyene amakartier meza ni Kinindo Kinanira hagiyemo Kinama sinzi gituma yagiyemo sinzi niyo yonyene yagiyemo Kimisagara amashimeshi y'abanyarwanda ndabakunda cyane muraberewe wow karibu mama karibu gose karibu rego wagiye wenyene akenshi abadamu barajana ari babiri oya kugira ntibiboneke iyo bagiye niko bimeze abadamu bagenda bagana hewe urumva ariko uziko ubwishaza bwaduze kandi abadamu iyo bageze muri toilette bagasanga harugaye barihangana ariko Imana yarimye abafasoni mukomera amasha abadamu kabisa bitandukanye natwe bihangana ibintu byose rafopase hari umukobwa nazanye yitwa Lali amashimeshi kuri Lali voilà ni Burundi kazi afite indero y'ikirundi turavuye Burundi kuri vola yumva shaka histoire lié des ans biragira gutya atangura kumbwira ngo ahantu nta makorosa haba umva utumva ikirundi ntiwumva ibintu ashatse kuvuga ndamubwira nti oya twinjiye mu Rwanda akenshi amabara aragororotse nta kibazo arasubira ngo sha ariko ahantu haragororotse ndagahana kubera turakufise kungene twikinga histoire ahantu mu ikorose ariko uzurabe hanyuma mu nyuma ndavyumva ndumva ivyo ashaka ndamubwira nti okay ndakata pembeni kandi afise kungene bagira gucyaye umuntu akigorora tuba twagenze tuba twatambutse ntimunsige ariko abahungu twebwe byaranze n'ubu ugenda hariya muri histoire wameze gutya ute man wapfiriyeyo allo man allo nibiki garazo umudibene yafiriye nibiki allo aba mama ndabakunda cyane fise umumama wanje aba muri Canada amashimishiga okay mama wabahe kudakomya amashi mama wabahe mu ntara y'amajyepfo nkomera amashi aba muri Canada ariko mama wanje n'umurundi kazi nyene wa undi yavuye muri interieur ahantu ruguru yarezwe yandero y'ikirundi hanyuma rero acagenda muri Canada ukungene twareze sinzo ama education ukungene twareze twebwe ni ya education do faire kuko yari periode itoroshe imyaka 90 urumva umwana kaza yafashe uniforme yakubise kirangi murabibona umumama ariko arakubona yarakubwira ati
kumwereka imeze ariko urabona nawe ikamambiri yawe yabaye gute ra wowe waje gusigishika mama pa rindira agende muri Canada acahura n'abakanadienne bareba kanadienne bavugisha abana gutya hello ma puce tu vas bien I love you mon enfant twebwe iyo I love you nkaba nigeze ndayumva kuva kiri Burundi mama twakuza ari rigero umvire ndabira ntunasokoza ndabira umushatsi ndabira mama arabitangura muri groupe ya famille timidement mes enfants que j'aime haba silence grand frère arabibona aravuga ati Kigi wabonye ibyo bintu amahanga aranyaruka wa aka kanya umuntu avuka imugongo manga imutara bakunda inka haciye akanya arasubira ngo mes adorés I love you ndabakunda mu nyuma memere umviriza ntiwigeze ubitubwira turi mu Burundi ubu rero ubana n'abakanadienne uri kurazana ama histoire utubwira ama histoire aba mama bose bo kwisi niko bameze acagira gutya sawa ndabasesema murondera uwundi nyoko umva ndabashisha okay ndabatera isoni irondera nyoko wundi rondera niko bimeze aba mama bacu baduhaye education ikomeye cyane ndibuka umuvyeyi ariko aratubwira urana umwana ariko arakura atangiye kuja muri adolescence 14 ans 13 ans hanyuma akakubwira ngo bane turiko dukora devoir so wanyu ntiyigeze akunda inzoga so wanyu yakunze kwiga ariko avuga papa yakunze kwiga kandi yarize amashuri raba n'inzu tubamwo akenshi mutama yabagize mu Burundi hari ibintu bita gonginiki ukagira sport hanyuma mutama uwo mwanya nyene bayinjiye mama ariko so wanyu yakunze ishuri ntiyigeze akunda inzoga mutama nawe sava haramor babagiriye fanta mama nawe ameze gutya icyo bikoze yarabareze yarababyaye ibyo bindi byose namwe murabyara mukuze nkawe nashakanywe amashine menshi ku bavyeyi bacu menshi kuri ba papa bacu nuko Bogara nakubali sana Sandri wamukundi iki mu TV aba nibo batipe baza bakaza imbere bakagira gutya ntimuzi yuko hari abatipe batazi kudiraga ariko usanga ari ababogare kandi mu Rwanda baragwiriye akaza mu kabara akagira gutya abakobwa b'abanyarwandakazi bagahita bavuga ngo ariko wampamagarira uriya mutipe kigahaza ke ukarusanga abantu bazi kudiraga nabo ukungene basa muhinde allo reka ngarukirize ngaho ndabashimire cyane Imana ibahezagire gose murakoze gose merci hari amashiyanya inyuma amashiyanya yego ariko ndabasarinde DJ nibiki merci nibiki reka ndababwira ikintu abakozi b'Imana turabubaha kandi n'abantu bakomeye cyane ariko muramaze kubona maze iminsi isengera mu ma eglise hariya umupastor ugasanga yaje muri eglise atateguye birashika murabizi umupastor ntategure ariko agashaka kubemeza yuko ibintu ariko aravuga n'ibintu bivuye muri mpwemu oh hallelujah iyo ni slow iyo ni piano oya sinavuze amapiano navuze bayita gatapi akanuka hallelujah hallelujah yes ashimwe cyane kabanya none okay reka dufate ko ariyo hariya muri eglise hallelujah turashima Imana tuvuga ati amen
inyuma ko ntumva amen. Uno munsi ndaza kubaganirira ijambo ry'Imana. Yesu arabwira bamwe 12 ngo hindukira. Gezaho tugaruke kuri hindukira. Hindukira huri wewe. DJ shira hasi. DJ nibutse blague ntari nateguye niyo ngire ndangirizeko. Abantu iyo bagiye mu gasho mu buroko akenshi baribuka Imana n'abantu baba bacumuye. Jewe byarashitse ndagenda mu buroko hanyuma sanga hari abantu basenga. Akenshi haba ari umuntu aba yarigeze guca muri eglise ariko akaja mu vy'isi hanyuma ariko ico gihe kubera abasumvye abandi kumenya Imana ni waca wa pasteur. Mwijoro akavyuka ahantu hirabura. Haleluya. Mwitabire uti amen mwarushe. Haleluya. Haleluya. Uno munsi ndagomba kubabwira ijambo. Iryo jambo nibutse neza sinzi ko ari Matayo canke muri Luka. Ariko uko biri kose riri mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Ariko indira ni jewe ni shoyi wanje. Abani babandi bagenda kubwira madamu nko madamu yamutelefone. Yamutelefone. Allo. Nizere ko dataha. Nizere ko dataha. Weruse nanje barabingize. Madamu yarakaze bambwiye Kigingi uri kuri boulevard uri muri ville ntutahe ngaha. Ariko nshyize muhira ndadodoranga kugurura ndamubwira ni sheri. Ngo nakubwiye ntudodore neka sinari ntashe mpereza zo kondome ziri mu ipantaro hama nigiye. Ngo yagarukaga. Murakoze cyane Imana ibahezagire. Sigaye mafaranga ugende. Ingo merci. Satura mabafre. Aha. DJ. Uragura ubutaka I Burundi neza. Era wagwa rutipe na. Rutipe na. Ndaruzima. Gwimerengo Ngane bigise. Rukomera amashiryo yabirira twenza bae. Uragura ubutaka I Burundi wallahi. Nuko rero amafaranga twaronse kuri uyu munsi wa kane. Mu marundi tuwe mu marundi. Reka miliyoni imwe n'ibihumbi. Miliyoni imwe n'ibihumbi. Nahoze mbivuga izirandagara mu zindundi ngo muzikura Tanzania. Umviriza uko biri kose iyo turi muri voyage twese tumererwa nabi. Muravyemera? Umurundi avuye I Bujumbura azana ibihumbi 800. Aba yicaye guke. Bamuvunjiye ku mupaka yicara neza. Umunyarwanda nawe azana 200,000 euro gushika I Bujumbura. Twese muri voyage turononekara. Mukangande. Merci nuko rero ndagushimira merci beaucoup. Wakoze. Merci nawe. Ego. None yitwa merci. None mu kumushimira uvuga gute? Uvuga merci. Merci. Na merci. Merci. Ni bintu bi confusing sana. Ni nk'abo batipe babegera. Uzi abantu twa bakigingi hano? Ubu bari ndabazi bakora ku makamyo ndabizi. Ndabizi bakora ku makamyo. None mutwenze iki? Byaje kunyuka reka nabatera inkuru byaje kunyuka. Jewe nagize mariage n'umudamu wanje yitwa Marina. Je nitwa Alfred. Cha turonka umuboyi yitwa Regis. Turonka n'umuyaya yitwa Sonia. Umengo nitwe tubakorera. Birababaje? Abatipe babita gute baje batwara imidugudu babita gute ngaha? Abatwara sibo. Gitifu yaraje muri quartier aravuga aha ego iyi ni numero 35 Serugo mugenzi Alfred. Madame ngaha Mataratara Marina. Niryo zina giwe reka gutwenga.
Mataratara riri un peu bizarre. Naciye ndarihindura namwise matashu. Kubera mataratara umengo Gitifu ameze gutya mataratara Marina. We nawe ukora ngaha nkuru nziza Regis. Inde? Navuze umbwira izina ryawe sinabwiza sobuja ko warivuze. Niko bimeze kandi ababoyi bu barasaza. Ibujumbura niko bimeze. Uyu mwuga dukora sinzi ko murabimenya kombiye umwuga ubabaje. Kubera abantu bose bavuga ngo tuvuga ibijuju. Ibijuju mu Kirundi ruvuga ibintu hari n'abantu baza bakubwira ngo bite ujya niwe Kigingi umwe agira ibintu bwadege nafashe umukozi wanje jewe umukozi mushasha yaronse akazi uwa mbere namwirukanye kubera umufu hanyuma apana fudotwa yari umufu sanga umukozi ameze gutya allo ubu sigaye nkora mu Kinanira ni quartier y'Ibujumbura oya twapatanye neza ariko hewe ndagufini nkorera wa musazi Kigingi ndagahano namwe none nzohembwa sindabimenya nane mpagaze hejuru ubuze ngo uzokorera nde oya si wewe ndagahana mu si wewe tumukomera amashi merci abandi bose dukora akazi kagoye murabizi muraniyumvira umwana wanje niyo yambaza uruvyumvira merci umwana wanje niyo yambaza ati papa meze gute deja ndamugirira ibintu ubu n'uruyoya aguma mboga ko rega gutwenga urukura twenga kubera nta mwana uraronka I Burundi turafise abayaya ngaho murakoresha abayaya abakobwa bo mu nzu je nazanye umuyaya afashiriza madame hanyuma umuyaya arasaba konje aduge hama Ibujumbura turagira effort madame aragira effort biramwankira desert matana mbira chérie ivyo wijyamika iorganize abagabo turafise ukungene twama twibaza ibintu byose turametrize nduriye wa musozi ndatoye umwana ndagira gutya acyukugupaka cyuku umva ngo ni creativity tuko turagira acyucucucucucu desert du matin umwana agakorora amosozi umutipe yambaye costume yanyespiye sana yambaye costume nta kintu kimwe ariko arafata ariko ajya jojo ishiclette amashimeshi cyane mutama yego senagaciwe hariho abantu muri public bagaragara basumba abantu urana nkaha ayimba nabonye nkabona abana ibisanzwe ariko hari umuntu umwe yisa muri public abakubise croiser ntiyigeze ahaguruka nta pipi yagize nta nzoga yanyoye ameze gutya mu gutwenga biridoze agira n'inyinyi amashimeshi kuri umuntu asuiva merci beaucoup merci Kigingi mukomera amashimeshi cyane oya rindira ariko vya vrai merci wankuye Ibujumbura ndaza ndahuma ndavuga nahumye guhuma mu Kinyarwanda ni iki gukoka oya guhuma mu Kirundi no kuvuga nagize ibintu nyine ndahuma ariko ikirundi n'ikinyarwanda birafise akantu nyine bimeze bifitanye ibibazo ariko oya si ibibazo ni byiza cyane ni byiza nagire rero ndabasabe mu nkomera amashinzo subira Bujumbura ejo nongera ndababwira yuko kubera merci azompa effort nzomanuka ntinze ngo wihi ariko iyi ni VIP abana ba VIP kubera kibavuga VIP ariko ni irondo ryivanze n'abajura amashimeshi kubajura n'abanyerondo urabona babu yicaranye na boss we urumva bundi ya babu yakomeje kuba ari hari inyuma babu uriya kuri televiziyo hanyuma boss we ni dore ngo uyu boss we Jado ego ndakiyutse Jado kera se ko suko wari umeze ubu waciye uba boss Jado ndakuyuka Jado uravyibuka hariya ega aba journaliste je narabaye mu journaliste ndabizi
abajournaliste nibo bantu ba mbere bakunda showbiz bakagenda mu biteramo 3h30 bameze gutya hanyuma bakaza mu gatondo. I Burundi hari umujournaliste yakunda ndamuramutse cyane akagenda mu mashowbiz akagenda mu biteramo ariko bakamuvyura kugira aze kugurura iradio. Murakora communique amatangazo? Turakora. Aravuga gutya. Umuryango wa Ibona zogiza Saida uri niteka ryo kumenyesha inshuti n'abagenzi ko umwana bibarutse umwana kitaba Imana. Amaziko akaba azoba ku munsi wa 4. Turashimiye abadufashije ku mugongo. Abajournaliste bobaye bakora akazi kagoye n'abajene b'abanyamuji babashaka kuja mu mapari ariko mu gatondo bakazinduka. Narabikozemo ndabizi. Andi usigaye uri umujournaliste? Wow. Na Sandrine n'abandi bajournaliste bahari. Nanje. Rusine ariye Rusine Birasaba kureba mu icupamo imbere bitewe n'amasaha ageze. Rusine ni umuhoromani wa vrai. Abantu banywa inzoga tuze twubaha abantu banywa inzoga cyane. Nibo bashiramo ingufu nyinshi mu gukora ibintu ariko tukabibega igituma. Umuntu anywa inzoga niyageze gucira bikamugwa ku mupira. Alors reka rero ngeze ngaho ndeke kuvuga amajambo ibintu byo kubwira gutya. Merci beaucoup ni mutaye harageze ejo nakazi il est 23h. Merci Imana ibahezagire hanyuma tuzosubira. Ndakunda u Rwanda kandi nejo nzorugarukamo hanyuma ndababwire yuko ubuye hararengana karibu cyane kuri beach. Rindira merci ndakubwira akantu kanyuma nabonye. Rindira merci ariko ndababwiza ukuri mu muji wa Kigali hari abanyamuji vraiment mutambuka neza muba mwimosheje muba mugize gutya ariko mugumana ubuntu iyo mubonye Tanganyika. Rafa pasi hari abanyarwanda baje ndababona ndavuga Sheri Tanganyika habaye iki? Mufise Gisenyi amazi arahagaze amaze gutya. Ega twe hari beach yari naze. Erega mu Rwanda no mu Burundi turafise bimwe ntimugira ibindi sivyo mukagira byinshi naze tukagira byinshi. Muravyemera ntavyo mwemera? Amashime cyane kuri Kigingi. Nagire sabe abantu muri ngaha nimba mwashimye muhaguruke mushimire Kigingi. Amashime cyane. Mukora mu mifuko mumuhereze Kigingi suko bashima. Merci beaucoup Imana ibahezagire. Murakoze cyane. Hongera inyana ubwa